Kongo burijwe ubwato indira ibihumbi n'ibihumbi bagahungira mu gihugu cyabo nyene ikaremi, abatagize gutyo bakaca bagenda kwishikana kuri M23. None bano bahungira mu Burundi ni bande? Ubu bwoko bw'abasirikare, ubu bwoko bw'abapolisi bwogo budahungira hamwe n'abandi muri Kongo nyene, nibunahungire kuri M23 nk'uko abandi babigize bugashima kuja mu Burundi. Aba nabahe? Hano hari ikibazo gitegerezwa kwishurwa. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri doshene ya YouTube ya ICTV, bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino, tubashikiriza avugwa muri politike, mu mutekano, inkuru ziba zigezweko zigarukwako cane n'amakuru aba yaragizwe ibanga mutamenye, vyose turavyegeranya tukabibashikiriza mu buryo bagidonido. Ano makuru yacu agiye gushimikira ku ngingo zibiri nkuru zikurikira. Muri ano makuru tugiye kugaruka ku rugendo rw'ibanga rwa Perezida Ndayishimiye Evaristo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiriye i Kinshasa kwa mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. N'urugendo rwagizwe ikinyegezwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu, yoba ku ruhande rw'u Burundi nta mutegetsi canke urwego rwari rwo rwose rwatangaje urugendo rwo mu kinyegero rwa Evariste Ndayishimiye i Kinshasa ndetse ni Kinshasa muri RDC kwa Felix Tshisekedi Chilombo. Nta wigeze atangaza ivy'urwo rugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. N'urugendo neva yagize mu gihe abasirikare biwe batsinzwe bimwe biboneka ku rugamba boba barashowemwo na Perezida Ndayishimiye, ariko rukaza kubata kuwa amazi abasirikare biwe batari bake bakicwa, abandi bagafatwa mpiri na M23, abandi nabo bakaba bariko barahunga ku bwinshi. Hakaba hari n'amakuru avuga ko hoba hari na bamwe biyunze kuri M23 uko babona ko gutahuka iwabo baca bafatwa nk'abansi b'igihugu. Bamwe murazi ko bagiye bafatwa bagapfungwa, hari n'abishwe. Bamwe rero bagaca bahitamwo kuja muri M23 bihise abasirikare ba Kongo. Ivyo navyo tukaza kubigaruka ko muri ano makuru. Turaza kubabwira niki cajanye Perezida Evariste Ndayishimiye muri Republika Demokarasi ya Kongo mu kinyegero. Urugendo rwa Perezida i Kinshasa rukaba rwateye amakenga batari bake, ngo yoba yagiye kwishuza amafaranga Felix Tshisekedi yoba ataramurishe ku basirikare yamurungitse ko muri Kongo. Bikaba rero ngo vyanateje cane kidasanzwe muri uwo mubonano mwibanga. Felix Antoine Tshisekedi akaba yarahiye ararengwa ko atamafaranga yandi azoha Perezida Ndayishimiye, ngo mu gihe ivyo bemeranijwe ngo vyamunaniye gukora. M23 ikaba ibandanya kwa avansa ndetse inafata ibindi bice bitandukanye by'ico gihugu ca Kongo. Mu gihe rero muri kano kanya bivugwa ko abarwanyi ba M23 mu gisagara ca Uvira imigwano ikomeye cane iriko irahabera, kandi ngo abasirikare bake b'u Burundi bahasigaye nabo bakaba bamaze gucika inguvu kubera ko biboneka ko ibintu bisa nkaho vyabananiye, kandi ngo bakaba batariko barahembwa. Marano makuru turaza kubigaruka ko iyo ni ingingo imwe tuza kugenda turagaruka ko turaca irya nino. Turaza no kumva bimwe mu vyo bamwe n'abandi babona kuri no ntambara ya Kongo ishobora gukwegera igihugu c'u Burundi. Ku yindi ngingo tugira tubashikiriza ari nayo tunatangurira ko ni hamagara y'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Reverien Ndikuriyo mu minsi iheze mwaramubonye avuye kwivuza Perezida Ndayishimiye, ntiyigeze ahonyoza ikirenge. Binavugwa ko gushika n'uno munsi Reverien Ndikuriyo ngo yoba atarakubita ijisho Evariste Ndayishimiye n'umuryango wiwe, ngo nta numwe arahonyora kwa Ndikuriyo, mu gihe bivugwa ko abandi bubahwa batandukanye cancana abegereye Ndikuriyo bariko baraja kumugendera, bakaja kumutera intege ndetse bakaja no kumuramutsa. Nubwo bivugwa ko Ndikuriyo ataragarura ubwenge neza, benshi bavuga ko Reverien nubwo yatahutse mwamubonye ariko arifotoza, ariko aracari kiruruma, kuko bivugwa ko gatari ubwenge neza, kuko murazi ko yoba yaragize ibibazo bidasanzwe mu gihe yaragwaye
kubera ko yereka rifashisha ivyuma vyo guhema rero ngo vyoba vyaramugizeho ikibazo. Bikavugwa ko Reveriyano Ndikuriyo nubwo mwamubonye ngo kuvuga ntibyoroshe, ndetse ngo arashobora no kuba adashobora kumenya abantu neza abaza kumuramutsa, ngo bamwe baramwibwira ariko ntashobore gutahura ni bande. Vyumvikana ko Reveriyano Ndikuriyo akimeze nabi nubwo mwamubonye mu mafoto, ariko ngo kwari ukwijajara n'ubundi. Ubona ko Reveriye Ndikuriyo asa n'umuntu ataratora ubwenge neza. Ibyo navyo bikaba biriko biravugwa mu gihe bivugwa ko icuka ari kibi muri CNDD-FDD, ibintu bikaba bitoroshe gose. Kwa Ndikuriyo hari imiduga myinshi y'abashitsi batandukanye bariko baravijya nino, cane cane abamwegereye bariko baraja kumuramutsa, ariko igiteye amakenga kandi kinateye ubwoba ngo ntaho kwa General Neva, nta muntu wo kwa Neva arahonyoza ikirenge. Ibi vyose bikerekana ko ibintu gose bitaza koroha, bikanavugwa ko rero General Neva ngo yoba yarashavujwe cane nuko Reveriyano Ndikuriyo yasubiye kugaruka mu gihugu ari muzima. Bamwe bakavuga bati none niba ataramwipfuriza ikibi kuki atagiye kumuramutsa, kuki yataho mu muryango araja kuraba mwubahwa, nubwo yatahutse ariko aracarembye, kuko kwari kugira humuriza abagumyabanga baguma bumva amakuru ko Reveriyano Ndikuriyo yapfuye. Gutyo rero nubwo yari atarakira neza, yaciye afata ingingo yuko bamutahana akaja guhumuriza abo mu muryango wiwe. Nayo ubundi ngo Reveriyano Ndikuriyo yari kumara igihe kinini muri ivyo bitaro, kuko n'ubundi yari ataratora mitende neza. Gutyo rero ngo n'uno munsi abariko baraja kumuramutsa bamwe ntamenya baribo, ariko bamwe barabona ko nubwo ataragarura imbaraga ariko bakamubona ari muzima, birabanezereza kandi birabatera intege, kubera ko umwiheburo wari myinshi mu gihe bamwe mu bagumyabanga muri CNDD-FDD bari bamaze kwemera amakuru yuko Reveriye Ndikuriyo yapfuye, n'ubutegetsi bukaba butagira ico bushira habona mu kugira bashobore kwemeza canke se kugira bashobore kumenya ivyashikiye uyo mutegetsi wabo. Muri kino gihe rero ibintu bikaba bitifashe neza gose. Bamwe baribaza bati none ubu ibi noneho nibiki biriko biraba mu gihe ata muntu wo kwa General Neva araja kuramutsa uyo Ndikuriyo ameze nabi. Bivugwa ko rero Ndikuriyo n'ubundi ashobora gusubira kuremba. Benshi biyumvira ko yoba yarakize, ariko Reveriyano Ndikuriyo aracagwaye cane. Ico bikoze abagumyabanga benshi bo muri CNDD-FDD basaba ko uyo Ndikuriyo yogira ico ashikirije nk'ijambo akaremesha abagumyabanga ba CNDD-FDD, kuko babona ko n'ubundi nubwo ahari, bamwe bavuga bati urya nubwo mumubona kuriya nta kintu kirimwo, ati araremvye, ni kwa kundi kwiwe nyene apfa kwijajara kandi akerekana ko atatsindwa, ariko n'ubundi ngo ivyo bamuhaye ngo vyaramusenzekaje. Bisa nkaho n'ubundi Reveriyano Ndikuriyo atazongera gusubira kumvikana ashikiriza amajambo nk'ayo yahora ashikiriza, kuko ngo vyara cane. Murazi neza ko ivyuma vyarimwo biramufasha guhema, kubera yari asa n'uwugeze ku rwego rumwe rwo hasi cane, canke se asa n'udahari. Ivyo vyuma rero ngo akaba yarangiritse, amahaha yiwe akaba yarangiritse cane. None musi rero ngo ntago vyoroshe ko Reveriye Ndikuriyo ashobora gutora mitende ngo asubire gushikiriza ijambo abarundi, ariko nanone abagumyabanga bamwe bamushigikiye bavuga bati kuba ariho n'ibindi Imana izobikora. Ahubwo ikibabaje gusumba nuko hari bamwe mu bo yarazi ko ari basoma mbike biwe atanumwe ariko aramugeraho. Umuryango wiwe rero nabo bakaba bibaza bati ibi ni ibiki biriko biraba. Reveriyano Ndikuriyo azogaruka ashikiriza ijambo abarundi bose abahumurize, canke araguma ku musego nubwo yabonetse ariko arijajara, ariko ngo amagara yiwe aracifashe nabi cane. Ivyo turaza kubigaruka ko turabe n'impari vyateje muri CNDD-FDD. Dusimbire muri Republika Demokarasi ya Kongo, urugendo rwa Perezida Felix, urugendo rwa Evariste Ndayishimiye i Kinshasa, aho yagiye kugira ivyo avugana na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ni
ibintu bitoroshe rwose. Ni urugendo rwateye impari muri CNDD-FDD ndetse no mu biro by'umukuru w'igihugu, aho babujijwe kuja gutangaza iby'urugendo rwa perezida Neva muri Congo. Urwo rugendo rukaba rero ngo rwabaye nk'ibidasanzwe. Perezida Ndayishimiye yagiye kwishyuza udufaranga twiwe Felix Tshisekedi yamuheraniye. Tshisekedi nawe akaba yamukuriye inzira ku gishitsi, amubwira ati nta mafaranga nguha kuko ibyo twemeranijwe byarakunaniye. Neva nawe ati none ko abamerceneri canke abacangero bo muri Romania ndetse b'abanyaburaya wabarisha amafaranga kandi hata nico bakoze baranakinjuye bagasubira iwabo, kuki abasirikare banje bakiri ku rugamba bariko barapfirayo bo utabariha amafaranga twemeranije? Uru rugendo rwa perezida Ndayishimiye ruje mu gihe hari imigwano ikomeye iri muri Uvira. Ico gisagara ca Uvira naco kikaba cararungitswemwo abasirikare benshi b'u Burundi, bamwe bari bamaze no gutahukanwa ariko bashitse mu Burundi baca basubizwayo. Mu gihe rero perezida Ndayishimiye Burundi buriko burakira abasirikare n'abapolisi ba Kongo bahunga, abasirikare bo Burundi bo bahunze canke bakagomba kuva kuri urwo rugamba batahuka baca basubizwayo. Abantu bakibaza perezida Ndayishimiye ko yakira abahunga bavuye muri Kongo ari abasirikare ba Kongo, ariko abiwe agaca basubizayo, abipfuza ko bashiga mu gihugu ari ibiziga. Ico ni ikibazo gikomeye cane kandi gihanze perezida Ndayishimiye. Reka turabe bimwe mu vyaranze urugendo rwa Evariste Ndayishimiye Kinshasa. Ni urugendo rw'ibanga. Urwo rugendo rw'ibanga rero rukaba ari urugendo rwabayemwo ibintu bidasanzwe, aho habaye kutumvikana hagati ya General Neva ndetse na Tshisekedi. Amasoko yacu y'ibanga yavuze ati Tshisekedi yanse kuriha amafaranga yari yemeranijwe, amadolari yari yemeranijwe na Evariste Ndayishimiye, ariko nanone muri kontara bari bagiranye byari bisobanutse neza, kubera ko Ndayishimiye avuga ati twaremeranije ko uzondiha narungitse abasirikare, ariko nanone Tshisekedi nawe yaciye amwishura ati abasoda bawe bakaba baratsinzwe muri Kivu, nubwo wari wanyemereye ko bazotsinda urugamba bagasubiza inyuma M23. Ubuhoho rero nta na kimwe bakoze, ibisagara bikomeye nka Goma ndetse na Bukavu byarafashwe, none uriko urarihisha iki? Perezida Ndayishimiye akaba rero yari yemereye mugenzi we wa Kongo ko bazomufasha kugwana mbere bakanakuraho ubutegetsi bwa Kigali. Ndayishimiye akaba yagerageje guharira na Felix Tshisekedi, ariko Tshisekedi nawe akaba yamubwiye ko ivyo bemeranije kwabikoze. Neva ati none ko abamerceneri b'abanyaburaya wabahaye amafaranga yabo kandi atanico bakoze, no kubera iki utariha abasirikare banje kandi bamwe yakiri ku rugamba abandi batari bake barahasize ubuzima kugira batabara igihugu cawe? Tshisekedi nawe yaciye yishura perezida Ndayishimiye ati kontara dufitaniye, amasezerano dufitaniye n'abo bazungu yaratandukanye cane. Ati bishuwe mbere yuko baza mu migwano, ariko wowe twari twavuganye ko amafaranga azorihwa mu gihe werekanye ibyo wamaze gukora. Bigiye kugenda gute? Perezida Ndayishimiye agiye kugaruka mu gihugu n'ibimaramare byinshi, hampande y'abasirikare biwe batari bake bapfuye, hampande y'abafashwe mpiri, hampande y'abasirikare biwe bariko barinjira muri M23, hampande y'abasirikare bashavujwe nuko Perezida Ndayishimiye yabarungitse ku macuniro yo muri Kongo. Perezida Ndayishimiye agiye kugaruka abwira iki abajenerale, agiye kubwira iki abasirikare biwe bari muri ku rugamba bamaze no gutakaza ingufu rwose biboneka ko bihebuye. Perezida Ndayishimiye araza gusobanurira iki ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare bamaze
gukubitwa ndetse bagacibwa inguvu ku buryo n'igihugu gitewe nk'uko perezida Ndayishimiye avyameza mu kanwa kiwe abiririmba abasirikare batabona inguvu zo kurwana kuko inguvu nyinshi yarazimariye muri Kongo. Perezida Ndayishimiye araza kuvyifata gute mu vy'ukuri ko ibintu bishobora kuza kumuyangarana? Bamwe bati Burundi warapfuye, ati Burundi warapfumwe. None uyu mukuru w'igihugu agiye kuvyifatamwo gute? Ngivyo by'urugendo rwa perezida Ndayishimiye muri Kinshasa, ibintu biriko biravugwa kandi bidasanzwe. Perezida Ndayishimiye ngo ubu ari mu kajembegete, ntazi uko agiye gusobanurira abasirikare biwe bari muri Kongo. Ivyo turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma, ariko hari ico bamwe n'abandi babona ku ngaruka zidasanzwe zishobora gutegwa n'ino ntambara iri muri Kongo ndetse n'ibigiye gukurikira inyuma yaho perezida Ndayishimiye atsinzwe urugamba yarungitsemwo abasirikare b'u Burundi, bigakorwa bamwe mu bajenerali batavyemera, ariko nanone bikaba birangiye nabi kandi no munsi akaba ariko baramugondoza bamushirako igitutu gatahukana abasirikare, ariko yaragiye kwishuza udufaranga twiwe navyo vyanse. Harakurikira hiki? Bamwe n'abandi babibona gute? Bayasubiza mu isaho ngirago. Yasubiza mu isaho niko mu Kirundi bivugwa. Iri jambo urumva ko ryo nyene ryuzuye mu bwoba bwinshi. Ushaka kwibaza ngene umukuru w'igihugu yandika hafi saa 12 z'igitondo akandika amajambo nkayo kandi atanabeshe. Mu bisanzwe ntiyaranabeshe kuko amasoko dufise nuko hariho umukuru w'igihugu mu karere yaganyiye, aramubwira ko abona neza ko buca ategwa ku Rwanda rugera rumutere. Uyoba yaramubwiye ko ivyo bintu bibaye hazoseseka amaraso menshi cyane mu Burundi. Aravuga nyene ari uwihebuye, hanyuma baraheza baramuhumuriza abo yariko arabwira bati ivyo bintu vy'uko utegwa n'u Rwanda, ivyo bintu ntabiriho, ivyo bintu sivyo. Nawe ati Imana irampaye kumva bambwiye iryo jambo, atasimbira kuri Twitter arandika. Ubwo nyene Nimba mutuba mumenye ibanga Pacifique wo mukuru w'igihugu baganiriye, kuko mu kwandika Evariste Ndayishimiye avuga yuko yaganiriye n'ibihugu bigenzi by'u Rwanda yuko abari biteze gukamisha igitero u Rwanda gukora ku Burundi bosubiza amero mu isaho. Uwo mukuru w'igihugu nimba mwaramumenye ninde baganire canke abo bagenzi b'u Rwanda yavuga? Ikimbwira mu nkundire ndakireke ukivuga kumvo imwe gusa. Ibintu bijyanye n'imigenderanire y'ibihugu biragoye, nshobora kubivuga ejo hikaza kivuguruza bati ivyo bintu avuze sivyo, reka iki tube turakireka gutya, kuko n'ibindi binyamakuru vyavyanditse ko nabonye bitatomoye ico gihugu. Iyo bagitomora nakivuga, ariko nabonye mu nyandiko hariho ibinyamakuru vyavyanditse ko ntibatomora nabo nyene. Nshimye na jewe kubangira kukivuga ko reka iyo reserve ndayigumizeho ko Ndayishimiye yayishizemwo, reka naje ndayigumizeho gutyo. Hanyuma urumva baramuhumurije, ariko bisigura ko wa mukuru w'igihugu yari afise ubwoba, yagira ati bakaramuka banteye ibara riragwa, hariho abantu baca batangura gukama. Aha rero niho umuntu yoca ahera, mbega aba bantu yiteze ko baca bakama ni bande? Aha hari bamwe bibajije ngo yoba ariko abwira ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ntabyo mbona ko buno butumwa butumbereye cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi basanzwe gushika ubu bataboneka cyane ko bitunganije ku buryo biteguriye gukama muri ivyo bintu. Ni jambo ahanini ritumbereye abamwegereye muri CNDD-FDD cyane cyane mu nzego z'umutekano z'igihugu. Arikeka gose ko habaye ibitero, habaye ibintu bihungabanya gose umutekano, noneho n'amakuru ngo yoba anayafise ko muri bajya nyene bo hafi, muri bajya ba generale vya bihangange vyama biriko biravugwa, hariho abiteguriye kumutembagaza canke kumwica. Ivyo bintu bibaye bo bagira bati yovamwo tukaja tuvugana n'ivyo bindi bihugu ingene tubana neza. Rero amaganya yiwe nuko yumva ko abangamiwe cyane naho bari kumwe kurusha n'aba bandi bojana n'ahandi. Ikindi gihambaye muri buno butumwa nuko amaze imyaka yagiriza u Rwanda umwanya wose ko rugera rumutere, ntaco rubivuga, ntitugira twumva u Rwanda ruvuze ko rumutera. Mugabo wumva wavuze akaba atomora rimwe na rimwe, agatomora ko ashaka gutembagaza ubutegetsi mu Rwanda.
ubu rero ko yatomoye akavuga ati ikibazo ntikizoba u Rwanda, ko atomoreye abarundi ati u Rwanda ntirukinteye, ni ukwiyumvira ibindi bintu bibiri bikomeye bica bizamwo. Ku ruhande rumwe, nimba atoterwa n'u Rwanda, vyoba bisigura ko abomutera bobura, ubwo nta bandi afise bomutera, ubwo abarundi bashavuye bo ntibashobora guhinduka abansi bamutera bamuteye ubwoba. Aba barundi batakigira ikintu na kimwe, aba barundi batagifungura, aba barundi umuntu adandaza igitumbura agatozwa ikori, yarindira ikikori ryakoreshejwe akakibura, agasanga ntaza kuronka bisi mutwara kubera ko atagitoro kiza kuboneka. Aba barundi bazoguma bimwemerera gutyo, ubwo si batinya cyane kurusha no kwiyumvira ngo mwansi n'ubuva hanze naho ari waba akunda kuvuga. Hari ikibazo cy'aba basirikare yarungitse muri Kongo, abarungitse mu ntambara iboneka ko itateguwe, abarungika batagira ibikoresho, abarungika no mu ntambara batanumva bo nyene batazi ico bagiye kugwanira. Uyu munsi bariko barapfira mu mashamba ya Kongo, ivyo babona bikaba ibintu by'ibisigabwenge. Dufata uburero butoyi, uzubona abasirikare ba Kongo bwa mbere bwo ku rugamba bakaruta bakarusigarana abarundi n'aba FDLR, uwundi mwanya ukabona abasirikare ba Kongo bigabuyemwo imigwi nk'ibibanza bimwe bimwe bimaze gufatwa, bamwe bakaca bagenda kuri bamwe bagwana bakagwana mu nda bagafatana, bakaca bagenda kwinjira muri M23 akaba ko bagiye muri formation ya M23. Umusirikare w'u Burundi asigaye avuga ati none aha hantu jewe bahanzanye kubera iki? Na bamwe twitwa ngo twari dusangiye ugamba, bamwe twitwa ngo twaje kugwanira, bo nyene bariko bagwana mu nda n'uwo twahora twita umwansi wacu. None twebwe turi mu biki? Ibi bintu turimo vyitwa gute? Umusirikare wa Kongo agahungira i Burundi, bakamwakira, bakamwemerera ko wewe abimpunzi nk'uko umushikiranganje w'intwari hagati mu bigo twumvisa bivuga. Ariko wa musirikare w'u Burundi wewe niyo bishitse agatabaruka muri iyo ntambara kegereza urubiye rw'u Burundi baca basunika ngo subirayo. Uyu musirikare aravuga ati ibi bintu je ndimwe nibiki? Umunsi azotaha, hari ijambo nkunze gukoresha ry'abasirikare avuga ngo après la guerre c'est le conseil de guerre. Umunsi abasirikare bazotaha n'amagorwa babonye n'amarira baboneyeyo, baje kubaza babarungitse ibi bintu mwaturungitsemwo vyari biki, bazishura iki bandayishimiye. Buriya rero batinya intambara ya mbere atinya niyo, ni bano basoda biwe, ni n'abanyagihugu b'u Burundi bagowe. Jo bundi numvise avuga ngo u Rwanda ngo ruriko rurakomeza abahunze, koresheje ijambo ry'igifaransa aguerrir, kubamenyereza intambara ku buryo bazoshobora gutera. Runyagu yamaze kubicishamwe ati mbega none abavuga bo bari hanze kubera iki? Ni kubera ko adashobora gutaha, nigi gishobora gutuma impunzi aho kuvuga iti ni mundeke ntaye mu gihugu igeraho ivuga iti je ndagiye kwemera gupfa. Ico novuga ko ari kimwe. Ariko impunzi yo aha ibintu bigeze, impunzi gowe cyane iri mu Burundi kurusha n'iyiri hanze. Impunzi yo hanze iri mu ikambi y'impunzi, barayiha izo ntete, iravuzwa na HCR. Ariko impunzi yo mu Burundi uri kuvuga umurundi ari mu Burundi uyu munsi ameze nk'impunzi, wewe ntagishobora gufungura, wewe ntagishobora kuvugwa, aja kwa muganga akabura umuti. Iyi niyo mpunzi iteye ubwoba kurusha n'iri iri hanze. Iyi mpunzi iri mu gihugu, iyi muteye ubwoba. Hari ikibazo c'abatubona nyene bariko barakirwa, twarabonye bakiriwe ngo n'abapolisi ba Kongo, ngo ni n'abasirikare ba Kongo baje. Hano hariho ikindi kibazo kiri hano hantu. None ko twabonye abasirikare ba Kongo burijwe ubwato, indira ibihumbi n'ibihumbi bagahungira mu gihugu cyabo nyene ikaremi, abatagize gutyo bakaca bagenda kwishikana kuri M23. None bano bahungira mu Burundi ni bande? Ubu bwoko bw'abasirikare, ubu bwoko bw'abapolisi bwogo budahungira hamwe n'abandi muri Kongo nyene, niba unahungire kuri M23 nk'uko abandi babigize, bugashima kuja mu Burundi,
aba nabahe hano hari ikibazo gitegerezwa kwishurwa, hari ikibazo gikomeye gitegerezwa kwishurwa, hariho urwikeko rukomeye ko bano bantu bashobora kuba bari muri bano bagwanye nyene ba FDLR. Kubera iki abantu babyicura gutyo? Ubwa mbere bwo Kongo yarasizeho amategeko vuba ahambaye ateye ubwoba, aho yasubijeho igihano cyo gupfa. Ikiravuga ko umusirikare ataye urugamba aca ahabwa igihano cyo gupfa. None uwo musirikare azi ko azohabwa igihano cyo gupfa, yoheza agahungira mu Burundi, Uburundi buri ariye ya Kongo, azi yuko Kongo isabye iti abo basirikare bataye urugamba bampenze ko bakiri urubanza rwo gupfa, yoja mu Burundi gute kandi azi ko imperuka zoca yicwa? Kandi hariho izo possibilité zibiri, ko yigira muri Kongo nyene akaba ariyo ajamwo canke akaja muri M23. Ati urugamba gutaza mu Burundi azi ko ivyo bishobora kumukwegera kwicwa, kandi azi ko Uburundi butoreka kumutanga Kongo irusavye kuko araba ariye, kuko bari kumwe muri iyo ntambara. Hano rero hariho kino kibazo, aba bantu bahungira mu Burundi b'abasoda ni bande? Ikindi rero kica kiza ngaha gikomeye, nimba u Rwanda rwaremereye Uburundi ko rutazotera Uburundi, mbega u Rwanda nago rwararonse les assurances ko rutazoterwa nabo ba FDLR baza mu Burundi? Nimba bazohava batera u Rwanda bava mu Burundi, bizoca bigenda gute? U Rwanda ruzoca rwemera ko barutera? Bizoma bimeze uko? Hano hari ivyo bintu bikomeye byose biriko biraza. Muti kubijanye n'umwidegemvyo w'abarundi, umwidegemvyo w'abarundi wo warusanzwe Pacifique, ijwi ryanyu riragiye, sinzi ko mushobora kubandanya. Ubu muranyumva? Ego turabumva mu bandanya. Narimvuze nti umwidegemvyo w'abarundi wo usanzwe waranagiye, yaba umwidegemvyo wo kugira imyiyerekano, barundi ntibashobora gukora imyiyerekano ngo biyamirize biriko biraba, umwidegemvyo wo gukora amashyirahamwe yigenga waraheze, umwidegemvyo w'imenyesha makuru vyigenga waraheze. Ibi bintu turiko turavugira ngaha twategerezwa kuvyumva bivugirwa muri radio Isanganiro, twateza kuvyumva muri Bonesha, aya majwi yacu ateza gucayo tukavugirayo. Ntibikibaho, ahubwo bizotera vyunyuka, kuko ubukira munota twumva abarundi bariko barafatwa hirya no hino mu gihugu. Ama alerte kumwe twayumva muri za 2015 arasubiriye, twumva ngo hanaka naka yari umukukuruke w'umu ex-FAB, ejo bamufatiye, hariho bafatiye Igitega kuwa kane, ngo baramufashe, ngo bamwagirije ko atunze ibigwanisho, banasatse barabibura. Wumva ngo hanaka bafashe bitirarije n'umunyarwanda, uwundi bamufashe ngo n'umunyamurenge, abo bose akaca bashirako ngo batunze ibigwanisho. Nukuba wa mwidegemvyo na duke twari dusigaye uragiye, kandi kubera ko abategetsi buzuye ubwoba, namaze kubivuga, inyifato zabo zimwe nizo nyene zo gupfungira abantu ubusa, bibaza ngo bariko barikingira, batangura kwimvira bati mbega ninde yohava, twibaza ko yohava afasha abatera, agakorana n'abatera, yoba nde? Bakaca batangura gucakira. Tugiye gusubira kumva ba CNR, abahoze mu gisirikare ca kera, abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bagiye gusubira kubangamirwa nk'uko byari vyakomeye cyane mu myaka iheze. Umwidegemvyo uragiye. Kubijanye n'umubano w'abarundi, imvugo yeze, ama audio turiko turumva hanahanwa mu mbonera kure n'ahandi, ibintu biteye ubwoba. Aho uza wumva umuntu avuga ngo murabe ntihagire umuntu w'ubwoko kanaka asubira kuba muri etat major, ngo murabe ngo ntihagire ngo umuntu kanaka ngo asubira kuba ngo mu bushikiranganje bwo kwivuna basi. Twarabonye mu myaka iheze hari abafatwa ngo bavuze nabi fami intwari yo kwa Jeanne Ndayishimiye, uwo akaca afatwa agacigwa imanza zirengeje ubwenge. Umuntu wese agize ikintu avuze ku bwoko kanaka, twarabonye cyane cyane ubwo mukuru w'igihugu be nabo bafatwa. Mbega abantu bariko barakora izi audio berekana ko ubwoko kanaka ari bwo bubi, berekana ko hari abantu bakwiye gufatwa no gukurwa mu nzego, ko atanumwe ariko arafatwa, kandi biriko bitangwa ku mugaragaro mu magroupe WhatsApp yimbonera kure n'abategetsi b'u Burundi. Urumva wa mubano kimwe Musenyeri Ntahondereye yavuga ati bije gutoneka igisebe
bije gutoneka igisebe c'amacakubiri mu Burundi biriko biribonekeza muri iyo mvugo itangura gutyo ejo ishobora kutujana ahantu habi cyane. Rero mu majambo make ingaruka ndiko ndabona za mbere ni buno bwoba bw'abategetsi kumbura abandi baraza no kunyunganira aho iyo ngwano nyene iri kwiregereza aho igeze aho ibintu bigeze ubu bituma bagira ubwo bwoba. Hariho izi mvugo turiko turumva, hariho bano bantu batanguye gufatwa, ibintu bibandanije gutya bigiye kuba bibi cyane mu gihugu. Murakoze Pacifique. Frederic wamvuga inyumvira mwugura kamikro ka mudutunge vyagiye bitugora tudashobora kubumva mugarukiriza icyumviro hagati akabazo ka Alice muwe murakabangira kumbure ko muraza kukishura hanyuma ariko tugire ko kuraka turiko turabaza kugira ngo mutwemere tuze gutandukira mu gice cya kabiri cyo kwakira abongera kubaza bari ku murongo bifuza ijambo. Mbega nkuko ndabagije Pacifique nahazwe hari inkurikizi mubona zizi ntambara zegereje ku rubibe rw'u Burundi mu kiyaya cya Ruzizi no ku nkengera za Tanganyika kubijanye n'umwidegemvyo mu Burundi n'ikibano hagati y'abarundi, nemba zihari n'izihe zokingwa gute? Muranyumva? Turabumva 100%. Murakoze. Rega arya mwamye muvuga ndabumva nije mutumva gusa. Rero inkurikizi mbi ya mbere yabaye kera igihe umukuru w'igihugu w'u Burundi yafata ingingo yo kugara urubibe Uburundi buhana n'u Rwanda, kandi Kongo ari ishamiranye n'u Rwanda, mugabo urubibe rukagoma rukora, twebwe atudashamiranye na Kongo urubibe rwacu rukugarwa. Iyo ni inkurikizi mbi ya mbere. Inkurikizi ya kabiri mbi ubu ni itituka ry'ifaranga ry'u Burundi, kubera ko abariko baraza bafise amafaranga y'amadolari, abarundi bafise amafaranga y'amarundi, ni kuvuga ibiciro bica biduga ubwo nyene. Hanyuma hari ikibazo kijanye n'igitoro. Igitoro cava muri Kongo, gike caza cava muri Kongo, ubu ntikikivayo. Bica bigenda gute? Umuntu arigeze kumbwira kera ati haiza nk'ukwezi ko Burundi bwari busigaranye amaritiro 173. Ni kuvuga ivyo vyari ivy'abategetsi. Uyu munsi byo bigezehe? Hari biza hari bitaza. Urumva ariko abanyagihugu bakura gatoro hari muri Kongo, urumva bica bihagarara. Inkurikizi igira gatatu ni ikibazo kijanye n'imibano. Urabona ubu kugira ngo abo bantu baje ntabo tuzi, bamwe barimvira ko ari aba FDLR, abandi bati n'abakongomani, ntavyumenya. Bica bigenda gute? Wumvise aya audio mariko muravuga, hari uwundi mbere hari yavuze ati mwebwe ko tugiye kwinjira mu ntambara, karisha imipanga, karisha imihoro, karisha amacumu byo kugira iki? Urumva iyo ni nkurikizi mbi. Yindi nkurikizi ni ijanye ni mibano. Namba FDL yinjiye Burundi, mukaba muzi ko FDL bagiye bagize nyabwoko mu Rwanda, bakazi Burundi, Uburundi bukabakira nk'abariye babo. U Rwanda rubifata gute? Urumva uco usanga ikibazo kije gusubira kuduza imishamirano hagati y'ibihugu, ariko bitewe nuko nariko ndavuga kare umukuru w'igihugu wacu aticaye ngo yiyumvira hanuze inkurikizi mbi zo kwisuka muri iyo ntambara. Yavyiyumvira neza ntiyari kuyija ngo ingorane tugiye kugira nizo, cyane cyane aho uyu munsi ubona ko arabariye biwe baba baje ingene bafata, ukazobafata nivyo bizotuma nkumbure imishamirano hagati y'ivyo bihugu igabanuka ubukare canke iduza ubukare. Ari naco gituma mvuga nti byose bizova n'ingene bavyifashemwo. Iyo mukuru w'igihugu c'u Burundi vy'ukuri ari hejuru y'amoko, iki kibazo cyari cyoroshe gutorera umuti,
mugabo namba ari umusendedefudede yanse amasezerano ya Arusha kandi akaza guserukira ukwanka amasezerano ya Arusha, ni ukuvuga kuba mu vy'amoko. Ndababwiza ukuri, Uburundi burahakwa kuba ikirimbiro ry'ingwano zizoba M23 u Rwanda. Urumva ubu hariho bambwira ko haba niho n'abasoda ba Afrika y'Epfo baba bahari. Namba ari ivyo, urumva tucika ikirimbiro. Iyo nkurikizi inganuko nimbi cyane, kandi turahakwa kuko tutazi abadutegeka aho bahagaze nico biyumvira n'inyishu bafise mu mutwe, ntabyo tuzi. Ego Innocent Muhozi, umumenyesha makuru, tugitangura mwavuze yuko ino ngwano yo muri Kongo habaye kwibesha cye kwihenda mu gukora ibiharuro bitari vyo bakagereranya n'ivyari vyabaye mu 2012. Uno munsi ho ntimwibaza ko abategetsi b'u Burundi nabo baba baharuye nabi? Nimba baharuye nabi, inkurikizi namwe mubona mugerageje kuraba mugakorera no ku makuru mufise n'umurindi mwavuze wabatangaje ino ngwano yo muri Kongo wafashe, inkurikizi mubona nizahe kubijanye n'imibano y'abanyagihugu cyo kimwe n'umwidegemvyo muri rusangi? Mvuze ko baharuye nabi mu kwizera yuko ibyo bifuza bigira bije byakunda. Guharura nabi niko hagarariye, babonye situation tubaho bigira bije byakunda ibyo twifuza, bica bigenda kuri aho kundi. Inkurikizi nazo ziraboneka, ni ibi mwari ko muravuga, benshi bavuze, Pacifique yabivuze, umushinga nawe bambunye rabivuze. Ya mbere kuri ibi byo by'umubano w'abantu nuko hari abaca baduga kwa kundi nyene bijanye n'ibyo byiyumviro byatumye baje muri Kongo, kuvuga ati karisha imipanga, karisha imihoro, rabaho bari begeze kuregira gute, kuja gushaka gusubira gusibra abantu kubera uko basa. Ari naco cyatumye baja kurwana muri Kongo. Ba bantu batunaniye hariya, ababo nta ntibadusiga, bigace bitangura kuja hejuru, ntibyigeze bihagarara. Ariko umuntu wese mawuji akazunguruka kandi bitagira atankurikizi n'imiriho na gatoya. Nubwo numvise ko umukuru w'igihugu ashobora kuba aheruka kuvuga ijambo by'aba kuri abasirikare ko atawohiga umuntu ku bwoko bwiwe kuri biki, ariko iyo nkurikizi iraboneka ko iriho kandi ishobora no kuba gukomera kurusha mu minsi iri imbere, bikanabonekera muri irihigwa ry'abantu bahiga baravye ku masura, umunyamurenge n'umunyarwanda. Umunyarwanda muri Kongo n'ibyo nyene biriko biraba, ni ukuvuga umututsi kurondera umuntu kwisura, uyu ni umu ex-fab kurondera umuntu kwisura. Ikibazo bagihindukize byanke bikunde kibi camoko, kandi twese tuzi ko kitari camoko, ari intwaro mbi. Iyo ni nkurikizi ya mbere iri ngaho. Bamwe bavuga ati haguruka karisha ibyo mukarisha, abandi ati turapfuye turaheze. Urumva imibano y'abantu biri kwirononekara, naho abarundi basobanukiwe kuva kera ko ikibazo cabo atari ico namba. Benshi abarundi barasobanukiwe ko ikibazo atari ico, ariko leta ishizemo ingoga n'ingufu zo kuvuga ati nigisubire kibico byanze bikunze, ibara riragwa nta nkeka. Icya kabiri, ibyo kwidegemvya gushikiza ibyiyumviro byo ntari byo ngaruka ko nandi byari bikiriho. Ico imibereho ya misi yose, abantu ibihumbi 22 bavuye muri Kongo baje mu Burundi. Abo bantu harimo abantu bafise ubushobozi muri bo bw'amafaranga, baba ari abakongomani, baba ari bamwe muri abo bahora bakorera amashirahamwe mpuzamakungu, bainjiye mu gisagara Bujumbura. Igisagara gisanzwe kirimwo abantu bamwe bakize na benshi babaye n'abandi bakenye. Nukuvuga ko iyo pouvoir d'ashabo bantu bazanye yukurondera inzu aza kubamwo, yukurondera icaza kugura gahana hariye, bafise ubushobozi bwo kugura uko bakibonye, babandi basanzwe niho bagisubira kukironka. Warashoboye kuronka akazu apangamwo ku mahera ashoboye kuri hari umushahara we cyangwa uko asanzwe yiyungunganya imisi yose, agiye gutabwa hanze kuko haje utanga menshi kurusha. Ico ni kibazo kije kwiyongera ku Barundi. Za mfungurwa bya bindi byose bigurwa kiza kwiyongerako. Mushikana bambwira ikintu uzi ca karubira yari isigaye iva he y'Ibujumbura. Amituga zatonda yadonda twese tuyibone muri Kongo, kuja kurondera karubira muri Kongo. Uno munsi ntibigikunda kuko hari n'abavuga ko iyo karubira aja muri Kongo ari abategetsi b'u Burundi aribo bayijana kuyigurishiriza muri Kongo kuko biba amadevize. Uko biri kose iyo karubira ntikibonetse,
bigiye kugenda gute urumva ibibazo bizira rimwe ikibazo cy'umutekano ikibazo c'imibano ikibazo c'imibereho ikibazo cyo kubaho no guhumeka by'abarundi cyane cyane abari kuri uwo mupaka w'Ibujumbura c'ibitoke Bubanza n'igihugu cyose gisigaye kuko byinshi Bujumbura bikwira ahandi urumva ibibazo biziye rimwe kubera ubutegetsi butiyumvira budategura budapanga budagira projection butantisipa namba butwarwa n'amasantima n'ibyifuzo byabo bakibagira kuba rationnel ngo bavuga ati iki ni twakigira ingaruka niziye iki ni twakigira ingaruka niziye urumva baturunze ko ibibazo bindi bije kwirunda kubyo basanzwe baradutayemwo bigiye kugorana cyane mu Burundi